bayivuze mu ijambo ry'intangamarara abarundi kwigenekerezo rya gatanu baritoreye abashinga amateka n'abari mu mpanuzwa jambo ya komine. Amatora nk'uko mwabishikirije yabaye mu mahoro n'umutekano. Mbere ku magenekerezo ya 10 na 11 umugwiseni ukaba waratangaje ivyavuye mu matora, aho umugambwe CNDD FDD usanzwe uri ku butegetsi waronse intebe zose kuri zose mu nama nshinga amateka, eka no kubitigiri vyabaye ivyo nyene mu nama mpanuzwa jambo ya komine. Kuva rero ayo matora bayashikirije, turabona ku mbuga ngurukana bumenyi bamwe bandika babaza ati mbega Burundi bwabugiye gusubira mu ntware y'umugambwe umwe, ngo tukaba dusezeye ngo intware ya demokarasi ishingiye ku miryango ku migambwe myinshi. Nyakubahwa mushikiranganje wa mbere, abo bantu bafise ivyiyumviro nk'ivyo ni iki muri leta y'u Burundi mu bahaca icizere cyo tuma bagumana iruhande yabo babona ko imbere yabo hari leta mvyeyi? Ako nakabazo ka mbere. Naciye nibaza ikibazo nti mbega kuba mu migambwe myinshi bibonekera mu rwego rw'inama nshinga amateka hamwe n'inama z'amakomine. Ico naco ni kibazo nibajije nanje. Mbega abo babaza ico kibazo ko dusubiye mu mugambo umwe n'abene gihugu aribo batoye uwo mugambwe canye n'abasanzwe barongoye iyo migambwe? Ivyo nanje nibibazo nibajije. Ivyo bibazo maze kuvyibaza narondeye inyishu, kandi inyishu nayitoye ariyo ngire ntanye. Nasanze ivyo bibazo abariko baravyibaza n'abasanzwe barongoye imigambwe. Nagire rero urongoye umugambwe hanyuma abanywanyi bawe ntibatore imigabo n'imigambi yawe, no kuvuga yuko iyo migabo n'imigambi yawe iba yarataye igihe. Nagira mpamagarire rero bene wacu basanzwe barongoye imigambwe kugira imigambwe yabo bayishire ku rutonde rw'ibihe tugezemwo. Ntibibaze yuko umurundi ari umwe wahirya yejo, wabwira ivyo umubwiye akavyumva uko nyene. Bamenye ko abarundi nabo nyene ubu baciye ubwenge, batora ico babona gifise ico kizobungura. Mbega iyo migambwe itatowe yari yasize imbere mu matora imigabo n'imigambi imeze gute? Mbega abarundi imigambi batoye yari imeze gute? Abarundi maze kubona amatora aheze, naciye mbona ko abarundi batahuye ibikenewe muri iki gihugu cacu. Mbonye uko bahunze amajwi umugambwe uri ku butegetsi, nkaraba n'icivugo umugambwe uri ku butegetsi wari wasize imbere, naciye mbona ko abarundi babona iyo bavuye, babona aho tugeze, kandi bariko baraba iyo turiko turaja. Umugambwe uri ku butegetsi wari wasize imbere gutora amahoro n'umutekano n'iterambere. Mbega abo batatowe nabo bari basize imbere iki? Cengetose. Nimba abarundi barabonye ko bategerezwa bose gutora atanumwe avuyemwo mu butandukane bwabo, bagatora amahoro n'umutekano n'iterambere, ivyo nivyo abarundi uno musi bakeneye. Mpamagarire rero abafise imigambwe itakiri ku gihe nabo bahindure amaprojet de societe yabo, bashira imbere amahoro n'umutekano n'iterambere. Bareke kuvuga politike gusa atakiri kintu na kimwe ariko barakora. Kuvuga rero ko dusubiye mu mugambwe umwe habe namba ntidusubiye mu mugambwe umwe, kuko umugambwe umwe ntugaragarira mu nama nshinga amateka n'inama z'amakomine. Imigambwe myinshi irekugwa n'ibwirizwa nshingiro ryacu ry'u Burundi n'abandi mategeko yose ayikomokako. No kuvuga yuko imigambwe, kubaho kw'imigambwe myinshi si izo nzego zibiri zivuga ngo turi mu migambwe myinshi,
imigambwe myinshi tuyibamwo kubera ko amategeko y'igihugu arekura yuko imigambwe myinshi ibaho mu gihugu cacu. Ayo mategeko rero tuyafise rero nabwo tugiye mu mugambwe umwe. Nimba amatora y'ibihumbi 2025 abene igihugu batoye umugambwe umwe, barashobora gutora imigambwe 4 canke 5 mu bihumbi 2030, mu gihe abo bene bacu barongoye imigambwe bogira kuri zimpanuro nabahaye, nabo bagatondesha imigambwe yabo baravye ibihe tugezemwo. Nagire mpumuriza abarundi rero, ntihagire ububahuma amaso ngo batoye nabi ngo kubera ko batoye umugambwe umwe, batoye ico bari batahuye babona gifise icyo kizobamarira ejo na hirya y'ejo. Abo bandi nabo babasamaza babima amatwi, nahubwo babandanye babungabunga y'amahoro n'umutekano, kandi bagenda ku kivi kugira iki gihugu cacu c'u Burundi naco kive mu bihugu bavuga ko bikenye, nahubwo naco gitangire gufasha ibindi bihugu, kubera yuko vyose birashoboka dusohoye ingufu zacu tugahingura agataka Imana yaduhaye, na cane cane ko yaduhaye agataka kamera vyose ata kintu na kimwe kibuzemwo. Murakoze. Yabajije ati mbega byeyi dufate canke twongere ko yuko nk'ibibanza byose bifata ingingo abandi bantu mu yindi mice bazohabwa ijambo, mu gihe n'ubundi bamwe bavuga bati ibibanza bitandukanye mu gihugu bifiswe n'umugambwe umwe, ubu naho birashobora kunyuka ugasanga hakora ya ntumbero nyene. Yabajije ati leta mbyeyi izogaragara gute? Murakoze cyane. Nagira maze menyeshe yuko leta mbyeyi ndigaragarira mu migambwe. Leta mbyeyi igaragarira mu gutunganiriza abene gihugu. Leta nibaza ko izo bana yitunganiriza abene gihugu, na cyane cyane ko leta isukurira abene gihugu. Abo nabo bavuga bati ibibanza bizojamwo, abo rumva baricari muri yamagabura nyama, ni bamwe navuze nyene ko batagira imigambi, bibaza yuko bashobora gushika mu bibanze bicanye biriya basizweyo niyo migambwe. Ako nibaza ko bakwiye gutonda neza bakabona aho tugeze, kuko igihe c'amagabura nyama caraheze. Uno munsi muri leta mbyeyi, leta nkozi, umuntu wese aja mu kibanza kubera yuko hari ico ashoboye, batanaravye ngo ari mu mugambwe uyu canke uriya, kubera ko hari ico aje gufasha kugira twese yongere aduteze intambwe iterigana cya gihugu cyifashe kandi giteye imbere mu 2020.